Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Umuhoha Fabrice Nkurunziza yaragiranye inama n'abagize inama z'amakomine yose y'intara ya Mwaro ku magenekerezo ya 5 na 6 mu Kakaro no mwaka kugira ngo baganire ibijanye n'iterambere. Mwijambo yashikirije yabasavye gushira mu ngiro umugambi wa leta uhamagarira bene gihugu kurima muci umurima w'uburinganire bw'imetero 20x10 bagategerezwa kuwuvomera mu ntumbero yo kurwanya inzara n'ubukene bw'imfungurwa. Umwubaha Fabrice Nkurunziza yahimirije abene gihugu kugira amatuta y'ibiti bibana n'indimo mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugwiza amazi. Yabahamagariye kandi kugira isuka aho baherereye, kwijukira igiterwa c'ikawa no kuzoterera ivyumviro ku bisabwa n'ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro ijanye no kuraba ko hokugwa canke hagakomezwa mu ibwirizwa shingiro ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Tuje guhimiriza kugira ngo namwe mudufashe guhimiriza abene gihugu kuzogira ico baterereye, bazoterera ivyiyumviro kubisabwa n'ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro. Iyo ngingo iri mu ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi, mu ibwirizwa shingiro ryo kuwa Ndwi Ruheshi 2018, ingingo y'amajana 289 ivuga iti: inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 hamaze gushigwaho inzego zitegekanijwe n'iri bwirizwa shingiro kugira ngo irimbure ivyakozwe mu ibwirizwa shingiro, ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka no mu rwego rw'ubutungane. Ni ukuvuga yuko twebwe tuje ngaha kugira ngo mwebwe muserukira abandi mwitegurire kuzoterera mu gihe inama nkenguzamateka izoba iriko irabagendera kugira ngo ibasabe ivyiyumviro kugira ngo muterere nimba mubona yuko ivyo vy'amoko hageze ko vyokugwaho muri izo nzego. Inama nkenguzamateka rero igiye gutunganya ikiganiro n'abarundi bose kugira ngo isuzume ico gikorwa irarikirwa n'ibwirizwa shingiro. Abarundi bose basabwa rero gutanga ivyiyumviro kugira ngo hafatwe canke hakomezwe iyo ngingo iri mu ibwirizwa shingiro. Mwebwe rero muserukira abandi ngaha mu ntara ya Mwaro, muzobimenyeshwa mu gihe ico gikorwa kizoba catanguye kugira ngo mugire ico muterereye kuri iyo ngingo. Ikindi rero twagomba guhimiriza no kurwanya imiriro ya Nyakanga. Turasaba abajejwe irya nyabune, dusaba irya nyabune yuko mwoja hamwe kugira ngo dukingire ibidukikije, kugira ngo tubungabunge ibidukikije, nitube basesa nkuyoze ngo dutegura amatuta yo gutera abandi bace bajamwo baturire. Aha abajeje intwaro, abajeje umutekano ndetse n'abene gihugu n'abajeje ubutungane duhamagarirwa gufata iya mbere kugira ngo twigisha abene gihugu. None kanatsinda ubu keshi wasanga bariko baraturira ngo bariko barongera imiyonga y'inka, ubu inka zirira mu bibandahori. Nico gituma cotuma abantu baja guturira amashamba canke imitumba, kuko kujya bariko baraturira niko haba ya nkukura igatwara isi ndimwa, ugasanga ihereye mu myonga iriko iragenda, ugasanga isi yacu iriko iratituka. Abagize inama z'amakomine nabo bimwe mu vyo bashikirije harimo igisabo c'uko mu migambi y'uburimyi abene gihugu boshigikirwa n'abajejwe ico gisata mu ntara. Umwoha Fabrice Nkurunziza yaragize ico ashikiriza ku bibazo n'interano z'abitavye inama. Hariho amatongo ya leta usanga yicaye ngaho ataca ariko arakora,
hariho hamwe hamwe natangiye kubibona banyakubahwa murongo y'inzego z'umutekano no kwivuna abansi, twarabonye ko hamwe hamwe babitanguye amakambi bagahitana umusozi wa leta bakawuterako ikawa, naho imwaro nimba hariho mworaba nimba bitari bwakorwe mugafasha, kuko ubu turi mu gihe c'amahoro, nibaza yuko coba ari igikorwa ciza cane kuko kizoza cunganira igihugu n'abenegihugu. Mworaba nimba hariho mugafashanya n'abajeje intwaro n'aba BPA nyene, kuko nibo bazi ubuhinga bwavyo, mugafashanya kugira ngo igiterwa c'ikawa kigarukirwe. Ikindi yego umukuru w'igihugu yama yahimirije abatwara amashengero, kenshi usanga bigisha gukora ibikorwa by'Imana kandi bakongera bakabasaba gufasha kugira ngo ibikorwa by'Imana bigende neza, gutanga inkira 10, mugabo kenshi bakibagirwa kubagira imigambi yo kugira ngo biteze imbere, bongere baronke naho bakura cakigira 10. Ngira ngo heshi aho nyene cyubahiro akunda guca ariko aragisha inama abajejwe abaserukira amadini yama yakigarutseko. Rero no ngaha nkuko abivuze mwofasha mukabagira imigambi, mugashinga amakoperative mu madini atandukanye, burya cofasha cane kandi burya ni hake abenegihugu usanga batitaba gusenga ku munsi wa Mungu canke n'iyindi misi, nubwo yoba ari inkozi y'ikibi kenshi usanga no kwa Mungu atonda mw'isengero. Rero hambavu yo gutanga impanuro kugira ngo duhinduke twemere Imana, niyo mpanuro yo kugira ngo duhinduke dukore amaboko dukura amaboko mu mpuzu, tugwize umwimbu mwishimikirako, kuko zoba ari ikintu kizofasha kugira ngo cakigira 10 kiboneke.